Njyewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato wowe Odlaogo Edrissa umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Uyo rero akaba ari Vestine Ishimwe, umwe asanzwe aririmbana na mutoyi wiwe yitwa Dorcas, baririmba indirimbo mpimbazamana baturuka mu gihugu c'u Rwanda, aho yariko ararahira imbere y'Imana n'abantu ashingiranwa ku mugaragaro n'umugabo wiwe aturuka mu gihugu ca Burkina Faso. Amajambo yaravuzwe ubuheruka Vestine canke Dorcas umwe ararongowe baratana inkuru z'ibihinyuza, abandi barazana ivyemezo bitari ivyo, ariko uno munsi aya makuru ndiko ndabaho ko muko muravyibonera kumbonesha kure zanyu n'amakuru amakuru y'imvaho. Umwana aragiye ngo uyo avuye mu Rwanda atarukiye muri Burkina Faso. Ati abanyarwanda bo batabona yo batashimye gushingiranwa n'umunyarwanda, reka turabe umuntu ashingiranywe nawe uwari we. Uyu mugabo ashingiranywe na Vestine Ishimwe akomoka mu gihugu ca Burkina Faso, eka n'umunya Burkina Faso akwije amategeko, akabazwi ku mazina ya Ouedraogo Idrissa. Pasiporo yiwe inimero ni A40117073. Akaba yavukiye mu gihugu ca Burkina Faso, akaba yavutse itariki 21 z'ukwezi kwa kane 1989. Ubu tuvugana akaba mwumva ko akwije imyaka 36 35 aja 36. Hama se wiwe akaba yitwa Ouedraogo Raga, nyina akaba yitwa Sawadogo Rakieta. Uyo akaba ari we mugabo akuye Vestine Ishimwe mu maboko y'abahungu b'abanyarwanda mu gusamara abanyumoje. Uyu mukobwa Vestine rero amajambo akaravugwa ngo arongo ari muto kwa Vestine wewe nawe nyene ngo ndababwire umwidondoro wiwe agiye kurongorwa afise imyaka 21 y'amavuko, kuko Dorcas afise 19. Uyu Vestine rero nawe nyene akaba ari umwana wa Nizeyimana Mazimpaka, se akaba nyina yitwa Uzamukunda Elizabeth. Vestine Ishimwe akaba yavutse mu gihugu c'u Rwanda aho bita Muhoza, akaba yavutse itariki 2 z'ukwezi kwa kane nawe nyene mu mwaka wa 2003. Indangamuntu yiwe yakoreshejwe kugira sinyiranira imbere y'amategeko muri Etat Civile, ifise nimero ya 12 ubusa 3 70 21 18 59 10 ibi ndabivuga washaka kuvuga ati ngo kubisomeye ngo ivyo kubitubwira bimariki. Aha ni mu gihe byaye kubirumviriza abanyarwanda, kuko harahuhuse n'ubushize ko arongowe canke atarongowe canke Dorcas ari warongo agiye akiri muto ku myaka 19, ariko uwe turiko turabisoma kugira mubone n'ivyemezo na certificat baba haya mariage na attestation de mariage biriko iyo myidondoro iriko. Aha munsi akabanditse ngo aho mwashingiriwe imbere y'amategeko ni hita Ikinyinya. Itariki yo gushingirwa imbere y'amategeko ni 15 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Uwo umusore rero Idrissa ngo akaba ari muwe magwiza tunga bakiri bato b'abajene muri gihugu ca Burkina Faso. Aro hari amajambo menshi bamwe bako baravuga yoba yakurikiye amafaranga Vestine bikaba ngo bituma ariko kwirongoza ngo akiri muto, abandi bakavuga ngo no wamushutse, abandi bakavuga ngo ni manager yiwabo yahora managinga Vestine na Dorcas yitwa Irene yoba yamushutse. Kanatsinda bavuga ati ngo bahuye gute, nange mpavuga ati none abantu Burkina Faso n'u Rwanda bahuye gute. N'uyo mu manager yitwa Irene yabahuje niwe no bivuga ngo ni mariage arrangé canke yakinyi gikommissionnaire, niwe yabahuje n'uyo mu type Idrissa Ouedraogo aturuka mu gihugu ca Burkina Faso. Ngomba ndabashije nk'amasanamu
naho nyene miyumvire Idrissa wewe ntavuga ikinyarwanda yarahiye mu gifaransa hama bakaza barabihisigura babihindura mu kinyarwanda. Vestine we ko yaragiye ku ishuri iyo bariko barabasomera amategeko mu Rwanda kuko mbere yuko mushingiranwa barababwira vyose akabwira itegeko rya mbere niri akabwira ati umukobwa ntashoye gushingirwa imbere y'amategeko na muyomba wiwe na musaza wiwe n'umuhungu se canke nyina yoba yaradopse kwa adopta muri wese kavye byo gutora umwana ahantu washimye ukaja kumusaba biciye mu mategeko ukamurera muri ico gihe ababaye nka musaza w'umuntu canke nka mushiki w'umuntu ivyo bibazo vyose barabibabwiye Vestine aramubaza uwo muhungu yoba atari umwana so wawe yadopse canke mama wawe ngoya uwo muhungu aramubaza Vestine nta kindi kintu muba muhuriye ko ngube oncle wiwe canke ngoya niho baciye babemerera bararahira barafata ibendera ry'u Rwanda bararahira bose umuhungu yarahiye mu gifaransa Vestine arahira mu kinyarwanda byari vyishimo vyinshi cane kuko na Dorcas niho yarari n'imiryango yabo ariko ikintu cababaje amenyesha makuru itangaza makuru nta muntu numwe yabimenyeshejwe n'ababimenye bagize amahirwe bakabimenya barabujijwe gufata amasanamu nta muntu numwe yahageze afotora aya masanamu mpava mumbaza ngo none wewe wayakuye he aya masanamu twese haba mu Rwanda canke mu Burundi bayakuye kumbonesha kure y'uwo mu Irene uyo mu manager wabo yafashe kamera n'umukameramani wiwe niwe yafashe amafoto n'amasanamu yose muko murabona aca ku mbuga ngurukana bumenyi aheza arabitanga wenyene arabipostinga umva yashatse kuvuga ati iyi content mu majambo make ica ku mbuga kuri YouTube yanje canke ku kindi gikoresho ciwe ca cingurukana bumenya amarezo socio aratandukanye kugira ngo data wanje ngira amayinjiza amaviews wenyene canke amuje ka amafaranga ya rezo socio wenyene ivyo bikaba byambabaje amatangaza makuru yose amarezo socio amateleviziyo y'igihugu ayigenga aya leta kuko yarabujijwe kuhashika no gufata amasanamu niho bari batanguye kwikeka ivyo bintu nivyo canke byo babiri mu manyanga ngo mu nyuma twabonye ko umugabo ariho arahema kandi ugiye ukarondera Idrissa Ouedraogo uramuronka rero kandabashiriremo amasanamu mugende muri irabira ukungene ibirori byari bimeze byari biteye igomwe rero ngaho ciao Vestine ishimwe ico tumusabira gusa nuko umugabo wiwe yomworohera akamureka akabandanya karimba kuko kenshi abantu nk'abiyo bagiye kurongorwa bagiye kwiyangaja nk'uku carrière yabo yo kuririmba icihagarara uzamva ngo yabaye mu mama ngo yaravyaye ngo umugabo yaramwankiye ukuna kuriya ugaca usanga umuntu agiye agabanukirwa mu mwuka urana ko hari hasanzwe handikana cane Vestine ishimwe Dorcas nawe nguyo akabarazimye akabarahenzwe n'isi nawe nyene atatomboye umugabo vuba ugaca usanga baramutwaye igikubikubi abaturage bo mu Rwanda bikaba birangiye ngaho oya turabasabira ko baguma bari solidaire bakaguma bari hamwe bakabandanya bakora ibikorwa mpimbaza Imana ibaje imbere yongere mu imbere mu rugo rwiwe ya leta civile ubukwe nabwo nyene ni bwaba tuzobibamenyesha mwibagire gukanda subscribe like na comment kuri konte ya Fleury TV.